Ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri iki kiganiro c'imvo nimvano co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu mu 2022. Tumaze iminsi tubashikiriza inkuru z'ivyabaye mu Burundi aho ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu 2022 imyaka 50 yari yirumanye muri ico gihugu habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye abantu bivugwa ko bari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 300, ariko hakaba hakiri impari kuba butanguye nuko bwo kwitwa. Hari abahutu bavuga ko ari genocide yakorewe abahutu, hakaba n'abatutsi nabo bavuga ko yari genocide yari yabanje gutegurwa gukorerwa abatutsi. Akanama kajeje kumenyekanisha ukuri no kunywanisha severe gaherutse kumenyesha ko ivyabaye mu 1972 gushika mu 1973 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu, naho ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abatwa muri ico gihe bwo bukaba ari ubwicanyi bwakorewe ikiremwa muntu. Ariko hari abatutsi bavyamiriye kure. Ivyo severe yemeje muri ico cegeranyo byanemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Ubu hasigaye ko leta ivyemeza bigaca bija mu ibwizwa shingiro. Ubwo bwicanyi bwatanguriye mu manuko bw'igihugu hanyuma bushwara igihugu cose, bwahitanye abantu ibihumbi amajana, abandi bahungira mu bihugu bibanyi. Muri bo hari abo ico gihe baciye bahungira mu gihugu ca Tanzania mu makambi ya Uryankuru, Mishamo na Gatumba. Benshi muri bo bakaba bamaze kuronswa ubwene igihugu bwa Tanzania, ariko bakaba bakiba muri ayo makambi. Abari ubu bababa ibihumbi amajana 2. Mu gihe bari baramutse bahimbaza imyaka 50 Tanzania ibakiriye nk'impunzi, n'inyuma y'imyaka 14 baronkejwe ubwene igihugu, BBC gahuzamiryango yashatse kumenya uko abo barundi babayeho kuva bagishika muri ico gihugu imbere yuko baronka ubwene gihugu n'inyuma yaho. Iyo ntambara yatumye bomuka yatanguye gute? Bamaze guhunga bagize izihe ngorane? Bakiriwe gute n'abanyagihugu ba Tanzania? Akarusho baronse inyuma yo kuronka ubwene gihugu na kahe? Ivyo ni bimwe mu byo twaganiriye na bamwe mu barundi baba muri imwe muri izo kambi ya Uryankuru iri mu ntara ya Tabora. Muri iki kino kiganiro rero mukaba mugiye kuba hamwe na Siriake muhawe nayo. BBC gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Inyuma yo kugerageza kurondera uruhusha rwo kwinjira mu ikambi ya Uryankuru nkarubura, ikiganiro caciye kibera hanze y'ikambi turi kumwe n'abatumire bagira babidondore. Jewe nditwa Hussein Muki, ndavukiye mu Rumonge, ico gihe province yari Bururi. Ndahunze 1972. Ubu rero ndi muri Tanzania maze imyaka 50. Baramaze kumpabwe n'igihugu. Ubu rero jewe ndi umuhutu mu Tanzania ariko. Urakoze cyane gose, reka tubandanye. Je nditwa Niyinteretse Leonari mwene abihudi wa ndabarembe wa maguru wa giterane nkandagira wa coci wa Rusemera. Ndahunze 72. Je mvuka ku musozi Gitwe, komine Rumonge, ubu ni province, ariko twahunga ndari mwana mutoyi twava province ya Bururi. Je rero ndi mu Tanzania, ndasomeye Tanzania, nkora Tanzania, ibikorwa byanze byose ndabikorera muri Tanzania. Ndi umurundi ariko mfise ubwe n'igihugu bwa Tanzania. Wahunze ufise imyaka ingahe? Nahunze mfise imyaka 8. Jewe nitwa Ngore Ubusa Meshak, limvukira yo ku musozi witwa Kibara cha mwoga wa mahanga ya Makamba. Muri ico gihe yari arrondissement, ubu ndumva ngo ni province. Nahunze 72 nciye ku Muragarazi wa Muyama, tuzane Kigoma n'Ikibirizi. Ubu ndi muri Tanzania, niho nabandanije amashure yibanze, amashure ya secondaire, ndagenda no muri université, mfata umwuga w'ubuganga, ndi umudokiteri. Nawe uri mwene nde? Je ndi mwene Elia
Elia Wande Ndibanje. Urakoze cyane. Jewe nitwa Violet Mwene Peresi. Abavyeyi barampunganye mu biyage byo bayaga nkumva ngene biyukanje bashikumu 72 maze nkuriraho uyu mwanya navyariye mu gihugu ca Tanzania mfise imvyaro ndwi ariko abariho ni 6 kandi byongeye bace baduha ubwene igihugu ndi umunyagihugu wa Tanzania abana mvyara bari gusoma amashure yakuze baje bari vyuwo vikuru ariko dufita imyaka 50 turerewe ngaha muri Tanzania dufite ubwene igihugu. Jewe nditwa Violet Nyezako Kibadi. Jewe mvukiye nyene muri Tanzania kandi ndakuze ndafise n'abuzukuru 3 turabanye neza n'abene data kandi ndovuga jewe ko mvukiye ngaha menye ivyaha nyene muri Tanzania mugabo ubwoko bw'abavyeyi wanje baba mu Burundi. Abavyeyi bawe bava hehe bitwa bande? Bava mu gihugu cyitwa mu Burundi Iruyigi. Jewe ibyo menye nibyo ngaha nyene muri Tanzania ibyo mu Burundi birangora. Ego ngira murumvise rero abo tugira ko turaganira muri kano kanya benshi barumvise yuko habaye ico bamwe bise ikiza cyo 72 abandi bakavyita ubwicanyi. Byagenze gute ico gihe kugira ngo ubwo bwicanyi bwagenze gute we ko ari ubwicanyi bwahereye ku batutsi bica abahutu abasomi benshi abantu bize kuva 65 baratemye baratongora 69 baratema baratongora abo nibo bari abantu bize mu Bubirigi no mu Bufaransa bashitse mu gihugu bakabagiriza ngo bagize kudeta barondera ukuntu boyica abahutu none tubonye uko tuti nta kundi none ko bahejeje abasomi bakaba bakurikiranye n'abakomersa twe tuzobaho gute ingwano yahereye ngaho. Wewe ico gihe warusumya hingahe? Jewe ndarifise imyaka 20. Nkaho waruriye byagenze gute nk'ivyo wibuka? Hariho ministre w'intwara yo hagati yitwa Shibura Aruberi yarasumwe mu Rumonge amuhora ubusa tubibonye uko tubona tuti nta kundi reka natwe twihore ingwaro rero yaciheraho irabandanya nuko micumure arafata igisoda arazana abanda akica abanda ataco bavuze aragereza abasoda muri Kongo abasoda ba Mobutu baraba mercenaire baricisha abantu atakora umuntu yo bivuga tuca tubona tuhunge nico gituma 72 twaciye duhungira mu gihugu ca Tanzania. Nko mu muryango wawe canke mu babanye harabo ubwo bwicanyi bwakozeko? Ego nyene benshi ngi familia yanje harapfuyemwe abantu barenga 6. Ego reka tubandanirize kwa Abihud. Ikibazo ndi cyakindi two turabaza abantu bariko barumviriza bumva 72 umwe yavuga ngo ni kiza abandi bavuga ngo ni ntambara abandi bakavuga ko ari ubwicanyi. Wewe wahunze ufite imyaka 8 hari kintu kimwe wawibuka cyane wumvise abavyeyi bavuga ku vyerekeye urwo ruhagara rwo 72? Ndavuga uko ndabizi intambara uko yateye mu Burundi ntavyo nshobora kumenya ariko ndariceranye n'abavyeyi ariko maze kwiga nkaja mu mashure hari ibintu twiga historia kahise je mu mbonozi wanje simbona yo ijya ko yari intambara kandi simbona ko byari ibintu vy'ubwicanyi ahubwo nibere ryari riyaze ni bene Burundi bananiwe kumvikana ivyo boba bakwiye gukorera Burundi hanyuma basubiranamwo bamaze gusubiranamwo hacaba ikiza abantu barapfa baratikira abafise ubwoba tuca turahunga na kandi kinini cyabaye n'imitima yaze gusa kuko Burundi n'ubwacu hariho n'abanyamahanga baburimo babumerewemo neza. Abavyeyi muyaga bakubwiye uko byagenze kugira bahaguruke bomoke? Kugira abavyeyi bahaguruke bimwe ndabizi kuko papa twaradjengana kandi turabonana abantu baratemwe inzu zigaturigwa abagore bagasatugwinda abantu bakagirirwa
ivyo tutovuga kandi tutoshishikara kuguma tuvuga kuko biguma vyibutsa amabi yabaye mu Burundi. Sivyo kuvuga birashisha kuko Burundi bwaranduye bumaze kunywa amaraso ya bene Burundi. Tubandanye na Dr. ngira ngo namwe mwahunze muri ibi bato mwavise nk'imyaka 15 ndibaza 15 ikintu mwebwe mwibuka icabaye ico gihe kugira ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi bahaguruke batebomoke baze ngaha muri Tanzania ni giki? Je uko ndabibona nuko ivangura ry'amoko ari ryo ryazanye ingorane kuko naho twiga muri za primaire canke secondaire umuhutu yarandikwa ubwoko umututsi akandikwa ubwoko ubibona mwe nuko umenye yuko hari ikintu kibi bahaye bategura mu mitima y'abantu. Urabona abahabwa uburenganzira bwo kubandanya amashure benshi bahagarikiwe n'abategetsi mu bategetsi barabatusi kwa abahutu bagenda barondera inzira yo bacamwo kugira ngo bagende mu mashure vyarabakomerera naho benshi bagiye mu Bubirigi ariko ugereranije nuko basoma abatusi suko vyari bisanzwe bimeze. Sasa umaze kubona mwe nuko uramenye yuko mu nyuma haca habamwo impinduka y'ibintu byo twovuga ati ni genocide. Nivyo vyabaye vyirindwi na kabiri abenshi barabibonye kuko vyagenze kandi ryariho nyabwoko umuntu atahunze yahasiga gatwe. Kwa hiyo twaciye duhunga mwe nuko tugira igihamana Tanzania yaratwakiriye twakira neza turasubira mu mashure turabandanya iraduhereza bwene gihugu tubayeho neza n'imiryango yacu. Imbere ko dushika ngaho nankeneye kumenya wewe ku myaka 15 ubwo bwishaye bwo 12 bwabaye uri he byagenze gute nkaho wari uherereye? Twabona abantu benshi biruka bava mu zindi region bamwe batemaguwe abandi bavirirana mwe nuko hagati byarakomeye cyane kuko hari abantu bishwe benshi kuko Makamba iri hafi no ku mpaka wa Tanzania. Twe twaciye tubanguka vuba ata ihonya bwoko ryo kwica abantu kubamarira riraba bagiye kubigira mu nyuma. Kwa hiyo si byinshi nabonye mwe mwamaze kujabuka. Twamaze kujabuka. Abona bavuga yuko mugabo ubwo bwicanyi bwo kwica abahutu bwatanguye ariko habanje abahutu bica abatutsi. Ivyo sino bijako kuko ntanduruko sino imenya neza uko ivyagenze ariko ndazi ko yari migambi yari yateguwe na leta. Nimba hari ukuntu rero abantu baronse inkuru bakagira ati natwe turaba ukuntu twiproteja sinzi ko vyoba vyagenze ariko hariho vyoba vyagiye byabayeko. Urakoze cyane reka tuganire n'abapfasoni nawo nivyo mwe muvuga yuko bakuzanye we uri umwana ariko nk'abavyeyi bakubwira icyatumye bahaguruka bagahunga n'igiki? Ivyo ndumva vya hafi ndumva gusa ko habaye intambara y'abahutu n'abatutsi. Iryo nivyo nakuze menya njanicara nivyo ibirebire tabyo ndumvise ariko ndagumye ndumva gusa ko habaye intambara y'abahutu n'abatutsi maze abavyeyi baca bariruka baduhungana bandi barabahungana arinda mpaka bakuvukira ngaha. Je maze kwicara n'abavyeyi naraba bazangize mwe ko mwavuye mu Burundi mu gihugu canyu mwavuye kubera iki? Bakacavuga ati hari ingwano kandi nk'umuvyeyi wanje acambwira ati n'umwana agira gatatu yarapfuye aho bari banyegeye agize cyane cyo cyatumye tuva mu Burundi duhungira mu gihugu cya Tanzania. Ngiyago ariko ratwumva rumvise rero icyatumye hanini abantu baba uyu munsi mu buhungiro muri Tanzania bamaze gukora n'ubwene igihugu cyatumye bahaguruka bava mu gihugu cy'u Burundi bakaza bagahungira mu gihugu cya Tanzania. Uyu munsi rero nyuma y'imyaka 50 hariho ibikorwa bikorera kugira ngo barabe uko ubwo bwishayi bwagenze kugira ngo abanyagihugu bose mu Burundi bashobore kubaho neza kandi bizeranye barabe nyimba arabakoze ikosa bahanwe. Mwebwe nk'abantu mwakozwe ko niyo ntambara ico gikorwa mwe mushakira gute? Twebwe gushikana bugingo n'ubu turatangara kubona abakoze ishano badahanwa. Urabona kuva 72 barisha abahutu benshi ariko ntaca kurikiranye. Harabaye premier ministre yitwa Pierre Ngenarumwe yarishwe n'abatutsi ariko nta kurikizi yabaye.
1969 kugira ngo bahonye abahutu bagirije ngo bagize kudeta wogira kudeta utafise ingo kudeta irakorwa n'umunwa gusa barondera ingene botema abahutu cyo gihe barica abahutu abandi bakabahamba babona none ivyo byari ibintu bishisha twebwe abaciriye hafi twabona nk'igitangaza kuki igihugu cy'u Burundi twagihawe n'Imana twese gikwiye kubamo umututsi umuhutu n'umutwa n'abandi bashimye kuba mu gihugu abatutsi ivyo ntibabyemera nico gituma barondeye ingene bomara abantu bigiye mu Bubirigi bari bize mu Bufaransa baraza ngo gufashanya intwaro n'abandi ariko abatutsi ntibabikunda nico gituma ubona abantu benshi bavuye mu gihugu ariko cyane mutama ubu rero hariho nabo mu bwoko bw'abatutsi bavuga bati abahutu no batanguye kubica oya umuhutu yica umututsi afise iki umututsi yari afise ingo yamwicisha iki abo basomi birirwa baricwa babahora iki bobo ntibipfuza umuhutu yoje imbere ngo atware nico gituma ndakubwiye ndi ngenda n'umwe ico gihe camwambutsa yaramwatiye ati urabaye premier ministre ariko ico gihe nyene baramwica turarorera ingene buhanwa abo bakoze ico kibi ndabo bahaye ahubwo hariho programu y'abatutsi kumara abahutu babasomi n'abafanya biashara nico gituma atamahoro gushika n'uno munsi yari mu gihugu uyu munsi rero hari umugwi w'igihugu guti harabaye ihonyabwoko y'abahutu mu Burundi ariko abatutsi nabo bavuga bati harabaye ihonyabwoko y'abatutsi 72 ntayabaye y'abatutsi ikibi cyo bakoze bagiharura ku bahutu none mwanditse w'amakuru wewe wobona umuntu afise ipanga iyo gwanye umuntu afise inko bobo bari bafise inko bari bafise amahelikopter y'indege iyo batwicisha none bica abanyagihugu ngo bari bafise iki bavuga ko ari mwe mwabiteguye oya nibo babiteguye ndaguhaye umugani mwiza ingene nyambere yamarasa abantu hari kamurasa umuntu ntampurikizi yaba yari mu staderi wo mu Rumonge gushika ubu hoko gwiki kugira ngo abarundi bumve ati turagarukiwe twese tugiye kubana muri kino gihugu tumeze neza kuvyerekeye ubwo bwicanyi hofatwe iyihe ntumbere intumbero ikwiye jewe ndamaze imyaka myinshi ndi muri Tanzania hari ubwoko 125 ariko barumvikana barehaga bagashira hamwe ariko igitangaje twebwe ubwoko butatu abahutu abatutsi n'abatwa vyaratoneye kumvikana dukwiye kugira inama rukokoma tukicara hamwe tugahanana arabasaba imbabazi bagasaba imbabazi kugira ngo dushire hamwe. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mumaze imyaka myinshi muri ngaha murabona hakwiye kugira ngo abantu basuze hamwe haravuga ati bahanwe ababikoze bahanwe abandi bavuga ati oya gira ikigongwe ntase ntazikenewe mwibwe umuntu akuvyogenda gute abarundi nibo bakwiye kumenya icyatumye ayo mabi yava mu Burundi ariko sha ufatiye ukuntu bagize umuhisi ndadaye bijya bintu wumva wo bivuga kwiki yishwe n'abamenja president w'igihugu nta kivugwa ndanico umuntu yumvira abantu n'uguma gusa basororanira kubwico abarundi ico ndobabwira nukumenya ivyo bintu ubwa mbere abarundi ni bamenye ku Burundi ariwo nyina wabo na se wabo bamaze guhurira ngaho bicare barabe ngene Burundi bo buteza imbere atawanja wangura kubijanye n'ibibazo vyagiye biba mu Burundi hariho yazo nyene usanga uyu munsi bavuga bati habaye ihonyabwoko y'abahutu abatutsi nabo bakavuga bati habaye ihonyabwoko y'abatutsi mwebwe muhagaze je mu ruhande rw'iwanje singomba kuvuga ku vyamoko ngomba kuvuga ku Barundi ariko yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa mu Burundi vyabaye ntibikwiye gushishikara bibaho hanyuma kuvuga gutanwa kwikubirane ngo byatanguye abahutu bitangura abatutsi erega sha n'umwoci uduga ukaboneka hari ugize urondera inkwi
n'ubwaci n'ikibiriti. Ivyo nitwo bija ko abarundi barabizi. aho ushatse uvuga iki? Aho ngomvye kubabwira yuko Uburundi kuva tuburonka bwari mu minwe yande. Warakwiye kuzibira ivyo bintu yarinde. Ko bwari bwigenga, bwari bwaronse independence, ubu president yariho, abadongo igihugu bariho, abajejwe umutekano bariho. Ariko bo bari bajejwe umutekano nibo bafase intwaro ibigwanishwa bagenda mu banyagihugu, abantu babarimye barabatoteza. Wobona umuntu ari umurimiro akaza kuraswa n'indege kandi vyakogwa n'abarongo y'igihugu. 1972 abari barongo y'igihugu baramenyekana. Kuvyerekeye ingene vyagenze mu Burundi n'igikwiye kuba, umushinga naye yahejeje kuvuga, yavuze ati muri Tanzania iki gihugu twahawe uburenganzira bwo kukibamwo, ubu tukaba tufise bwene gihugu hari ubwoko burenga 120, ariko babayeho bose ku mutekano kukubera atariho ibintu vy'ivangura, kandi birananirana mu Burundi kandi amoko ari amoko atatu nkuko babivuze. Kwa hiyo ivyo bintu no kuvyicarira bakongera bakabona yuko Uburundi n'ubw'abarundi n'abantu bose bakwiye kububamwo, ni igihugu nkuko ibiri bindi bihugu. Nta kuronka ico kwama ngo ni icivugo wewe wama wica aba bene wanyu. Ivyabaye bigire ico vyigisha, icigwa kugira ngo abantu ntibakurikire akahise. Mugabo umuntu yakoze ikibi yarakwiye gusaba ikigongwe canke akagihanirwa, ariko ntivyigeze biba. Kwa hiyo habaye ivyo gufukira ntihagire n'uvuga n'usaba ikigongwe n'ufuma avuga n'ijambo na rimwe ati nimumbabarire ku vyabaye. Urumva aho bufukiriye ku bindi bizoguma kujya nyene, kuko umuntu nibuka keshi muhuye n'umuntu yarakwivuga ko ngo reka shango ntuzi ko n'umunyabururi, ukumva rero yuko umunyabururi ari bakwiye gutwara canke guhonya canke kugira gute. Ivyo vyari ibintu bibi ndivyo kurikira. Ku bwawe rero uvuga uti naho bikigongwe abohanwa bateza guhanwa, abohanwa boshobora guhanwa abakiriho, lakini benshi bamwe muri abo baritavye Imana. Abariho ariko bari bakwiye gusaba ikigongwe. Ndadaye bamwishe atari umumenja, yishwe n'iki barabiza ababikoze. None ubu nagacerere ego ntiduci urubanza, ariko nta muntu ari hejuru y'amategeko. Ubu noneho hari impari zivuga, bamwe bavuga bati habaye ihonyabwoko ry'abahutu, abandi nabati oya ndura kabiri habaye ihonyabwoko ry'abatutsi. Mwegwe muhagarara abirimizi n'abadafise uburenganzira boba bafise ubuhiri canke umupanga, wogwanya gute umuntu afise intwaro amabrende za mitrailleuses n'ibindi ukamushobora? Urumva nawe ico inyishura urayifise nawe mu mutwe. Ego murakoze cyane. Murahunze rero mashitse ngaha muri Tanzania, y'impunzi zihunze haraba ingwane nyinshi cyane, usanga mbere rimwe na rimwe ibyo muhura imbere ari byo bikomeye gusumba ibyo usize inyuma cyane mu buzima ubutari witeguriye. Mutama wibahunze ufite imyaka 20, nk'ingwane bagize mu buhungiro nizihe? Zari ingorane zo kwibuka amatongo wasize n'ivyo wasize mu gihugu kandi ushonje. Twarahaboneye amakuba menshi, ariko nshimira igihugu ca Tanzania n'abatanzania baratwakiriye. Aho ikagunga ubarirwa ni ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Babibonye yuko tubaye benshi batwunguruza badutwara ikigoma. Aho tutarashika ngira ngo abariko batwumviza kugira bamenye ikizira, wo basigura neza idonido y'ingwane mwagize. Hingwane bandanirije, harabahunga mu maboti, harabagenda ku maguru, ariko abasoda wasanga bari kurasa amaboti abantu bagapfa. Nuko abagenda ku maguru barabategera bakabarasa bakabica ataco babahora. Twararonse amakuba menshi cyane. Mumaze gushika rero mu makambi? Tumaze gushika mu makambi, abanyamwezi nibo batwakiriye ngahe buryango. Imimbati twayikuri wabo, utwo kurya twadukuri wabo twiza, kubera ivyo batugaburira ibisoya bibunzwe n'ibiharage bibunzwe, benshi barahasize ubuzima. Ariko dushimira abanyamwezi baratwakiriye, aho dukenye n'ubufu twaza gusigwaho
hari ahantu hitwa Ikemba hari utumashine dusya ni twava mu ikambi tukaza gusya gaho bakadushira imbere nico twabakundiye bakabarika mukaja imbere y'abandi iburasirazuba hari ubundi bwoko bwitwa basumbwa ibuyoba nabo nyine baradufashije cyane niyo twakura imyumbati niyo twakura igisambu murara baraduhaye ibintu byinshi bakatugendera ikibazo cyake ndi mbega mugishika mugihungu bwa mbere wari muto nk'ingwane mwahuye nazo muvuga ati izi zatubangamiye cyane mu ikambi zari zi icyo ndibuka twarabuze barumunacu benshi cyane indya twadya sizo bantu bari bamenyereye abana guhera ku myaka 5 kuja hasi barapfuye abantu bagiye kuhamba twarashobora kubona abavyeyi bacu bagiye guhamba rikarenga bari guhamba kanatsinda hariho data wacu umunsi umwe we hapfuye abana babiri babahambira rimwe turahanduye ipangare jewe mumunanje yari wa gatatu kuri jewe tumaze kwambuka tugashikika gunga tujyamyeho rimwe mw'iryo joro nyene uwo mumunanje yaciye apfa ku mugoroba baca baratwimura batujana ikigoma kubw'icyo ingorane zari nyinshi abantu bararonsa iyo yari inzara canke kurya nabi harimo inzara cyane cyane n'umuvuro abantu umuvuro baragize hanyuma abantu bari umva ufise abana bajyama mu nzu bakaba bamaze nk'amezi 4 bajyama hanze imibu ibajya bajyama mu ishamba banyagigwa uco vyumva nawe ukuntu byari bimeze sivyo twoguma tuvuga kuko bidusubiza inyuma bakadutera umubabaro twararonsa amakuba ariko Imana yaradukuye aho rero niho haje gutangura bukebuke muramenyana n'abatanzania batangura kubafasha bukebuke tumaze gushika ibujyankuru twarashitse twari mu nkambi twaragaburirwa ariko urazi ahantu hari abantu nabo nyene bakaza kuraba abo bantu nabaki batugiriye ikigongwe bamwe mu bana bari bameze nabi barabatoye barabajana barabagaburira nk'ibintu inyama kubaha amata hanyuma abavyeyi bacu rero baca batangura kumenyana nabo naho twagenda tunyegera bakadutorosha kuko bo bari bahazi badufashe neza baca batwigisha rero kurima uku turimino siko twarima hariya ija twari misasira ino turima sinzi ko ari kirundi ciza rero si tunasema matuta baca amaburi dushitsino baca batangura ntitwari twahunganya imyumbati ntitwari twahunganya ibiharagi ntitwari twahunganya ubushazo bw'inkore ibitoki baca baraduha rero imbuto zo tuza gutera ubu urabona ko tumeze neza turabereye kandi ntiwomya ko ivyo bintu twabirenzemo baragize neza baratwakiriye nibo batwigishije n'ugene tworonka n'amazi yo kunywa twari tumenyereye amazi yo tunywa yagenda ariko ubutunywa yo mu binogo turagwara turamera nabi ariko dushishikara kubana nabo neza ubu ni byiza cyane we wari ufite imyaka 15 mugishika ikintu wibuka cagukoze ko nivyo wabonye mu bandi babanye n'umuryango ni nk'ibiki ivyo twarenzemwo ni byinshi hamwe umuntu ashoboye kubivuga ko byose wo kwandika igitabo n'amakaramu yoce yaguherana ntabyo twovuga ni byinshi kuko umuntu yigeze guhunga ashobora kumenya kandi noneho no mu mateleviziyo murabona ibiba muri Ukraine no mu Burusiya si byo kumanza kubaziriza ngo ujya nino ngo byo byagenze gute ariko aho uca hose uca hari abantu niyo mana Imana ikorera mu bantu niyo gucira inzira abantu baratwakiriye nkuko babivuze kumne nane ku buryo ariko nk'ikintu kimwe wawibuka nk'igiki uvuga uti iki kintu carankoze ivyinshi abantu baragwara kuko igihe mushitsa ahantu muhindure uburyo bw'imigendere yo kurya hanyuma n'ivyo kurya twari dufise sivyo twari tumenyereye abana baragwaye za kwashako baranaza marasmus sinzi ngo mu Gifaransa bavuga ngo babivuga gute ikama ry'amaraso basi ibintu nk'ivyo kwa hiyo twarahamba abantu benshi ku munsi kandi nta hantu twashiraho ikigandaro kuko mwogandariye nde n'ubundi yabuzu kwa hiyo twaruguhamba mukaca mubandanya n'ibikogwa ariko akona kahise ubu utubonye ndaguciye bwa docteur ico cyo bari caratumye wiyumvira kwiga ivyo kuvura
oya ivy'ubuvuzi kuva na kare vyari mu mubiri mu maraso yiwanje, ariko hari ico vyongeye kuko nabona yuko nkwiye kugira ngo mfashe abantu cyane cyane nk'uko baronka ingwara, hanyuma ibitaro vyariho lakini ntivyashobora kudukwira twese. Nico gituma nabanya icyiyumviro cyo kwigira ubuganga. Abatanzania ababanye abanyamwezi babafashije gute inyuma y'ayo magurwa yose mwagize yo kubura ico mufungura cyangwa mukarya nabi? Baradufashije ibintu byinshi kuko nk'uko bavuza batanguriye imbere yanje, nibo baduhaye ivyo kurya, nibi byo dutera n'ivyo turima n'ubu nta mbuto twari twarahunganye, twabivanye muri abo, ari kandi ku buntu gusa. N'abantu beza, n'abantu bafise impuhwe, baratwakiriye neza, badufata runtu. Wewe ushitse ngaho ngira wiboneye n'ukuntu usanze turi hamwe tuganira ibintu nk'ivyo, nta wovangura uwundi ngo ata muntu akubwiye ati je ndi nako wundi ni naka mwene uko. Abafasoni bibo burumva bavukiye ino, reka nabo batubwiye je byose nabo babanye mu ikambi, batubwiye nabo ubuzima baba barabaye mwene babubonye. Abavyeyi bararonse amakuba menshi cyane, nk'ivyo kuryama, byo gufungura yari ngorane, kandi twakuze bagwa batubarira yuko nimujye ututuribwa, ariko turi kuturonka mu ntambara, turi gufashwa na bene wacu. Nk'umuvyeyi wanje w'umugorogore yarashika ahantu agasya ubufu ku kintu cyitwa urusyo, nkamubona ari gusya ibisoya bikaba nk'ibintu bimenaguwe gusa, ari kurondera ubufu kugira ngo abana turye. Mu nyuma yaho muri ayo makuba yo kuronka indya, nka baba wanje acarakundana n'abanyamwezi, akama aja ahantu hitwa Icemba, hari umunyamwezi umwe yitwa Godripe, aramufasha cyane kugira ngo turonke kubaho. Baba wanje yarirutse cyane kugira ngo abana biwe baronke kurya, kurengera muri aba banyamwezi. Basi hamwe n'ivyo nkura ndi kumva, ndi kubona imyifato, amagorwa ngene bari kuyavamwo yo bari mu kuronka indya, mu kuryama. Basaba abanyamwezi barabafasha cyane, kandi dukurira muri ubwo bunyamwezi, gufashwa n'abanyamwezi mpaka aya masaha ndi kuvuga. Dushimira kwera igihugu ca Tanzania, twasanze mu abanyamwezi, abavyeyi bakaca bunga ubumwe, basira hamwe ubumwe, bagira ubucuti, bace bagira ubucuti kugira ngo turonke kubaho. Ukuri kuriho kwera bene wacu bo twasanze aha, babavyeyi basanze bari ngaha, baradufashije ibintu birengeze cyane, baradukura mu nzara mpaka n'uyu munsi turamenye kurima, tugenda twisunga abavyeyi bacu ngene bagize ubucuti nabo. Nanze maze kuyaga n'abavyeyi ndababaza nti nk'ubu ko twaronse uburaya, muyifuza gusubira mu gihugu cyanyu? Bavuga ati oya ntitwosubira, amagorwa twaronse hariya ntitwosubirayo, kuko muki gihugu ca Tanzania tuza twabaye abatanzania, twayize ingeso za hene, turakundanye, abana biwacu bari kuvyarana nta ngorane. Iyo umutanzania yicaye ntiwashobora kumenya ngo umuhutu cyangwa umutanzania, turasa turabereye. Urumva rero barahunze, hanyuma rero bashitse ngaha, inyuma y'ayo magorwa yose babayeho neza, babayeho nk'abantu bafise ubwene gihugu. Ubu rero babayeho gute? Tubayeho mu mahoro, turateka, tukarya, tukaryama. Nk'uko twamye tuguma tubivuga, iki gihugu abarundi bari bakwiye kujabuka bakaza muri Tanzania baje kugira ngo bige ingene bogira politike atari bijya vy'akahe, bakahatura karorero, bakagafatira karorero. Abantu bo muri Afrika y'Epfo bavuyenga na Tanzania, abaganda kwaruko, n'ibihugu byinshi. N'u Rwanda rwafashijwe na Tanzania, n'u Burundi nabwo nyene Tanzania yarabafasha. Ibiganiro vyabaye Arusha
byari bikwiye kuba ikigwa cyiza bakwiye gukwirikira. Iragi babahaye barikwirikire, kuko abatanzania bagize politike nziza atari ivangura y'ihonyabwoko. Ubere nk'ukuronka ubwenegihugu bwa Tanzania wiyumvise gute, wavyakiriye gute? Ni ibintu byiza cyane kurumva kubaho aho ugiye hose witwa kuri impunzi nta mahoro nta n'umunezero ufita. Uragenda ngo uhabwe pasiporo y'ubuhunzi, naho wogenda mu bindi bihugu hari ukuntu bakuraba babonye pasiporo yaba nabanza kugushira ku ruhande kugira ngo ubafashe abandi. Hanyuma rero urabona nk'ivyo ntubironkamwe amahoro. Ariko mfise pasiporo y'Tanzania, ndi umutanzania, ubu rero nkorera Tanzania, n'ivyumviro vyanje n'ivya politike byose n'ivya Tanzania. Ariko abarundi bige ikintu bakwiye kugira ngo bakore, nabo babone yuko bo kwicara mu mahoro, kuko Burundi n'ubw'abarundi n'ubw'abo bose bakwiye kububamwo. Niwe nyina w'abarundi canke nyina y'abarundi mwe ibintu nk'ivyo. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo nimvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Ahama inyuma y'amagurwa yose mwagize ngaha, mwavuze muhunga, mwavuze ibyo mwabaye mu ikambi, mwavuze ngene mwakiriwe n'abatanzania. Inyuma y'imyaka myinshi, haheze imyaka 14 muronse ubwenegihugu bwa muri Tanzania. Mwebwe mwabyakiriye gute? Ikintu mubona yuko mwungutse n'igi? Twunguze ibintu byinshi. Icyambere nuko kare nta burenganzira bwariho bw'umuntu woshowe gufata ivyigwa canke amashuri akuze nk'umutanzania. Ubu turiga atawanja wangura, yaba gufashwa nk'uko abatanzania bafashwa bimvukira byo mikopo kugira ngo abantu bagende mu mashuri bafate ivyigwa byo hejuru mu za kaminuza. Turiga hanyuma ubu umuntu ukora byose abatanzania bakora atawanja wangura. Shiti ndurenga amategeko gusa, tubaho tugomvye, turacuruza, turidegemvya. Ndakondo bikubwira, urabona ko tusa neza kandi urabona ko tumeze neza. Ntituri impunzi, turi bene igihugu, kandi turashima cyane ko n'abarundi tuzi ko babinezererewe. Jewe icedi cy'uburaya ndagihawe na President Kikwete mu kuboko. Ivyo si byishimo. Abatanzania n'abantu atakundo bagereranya, n'abantu bakundana. Babatunze imyaka 50 nuko ubatiza abanyamwezi ukuntu tubanye, ndi wovuga ngo uyu n'umunyamwezi, ngo uyu n'umuhutu, twese turi cyo kimwe. Mwamaze no kunga ubucuti, muraza gukwiwabo nawe baraza gukwiwabo neza gose. Ubu ndafise abakazana b'abanyamwezi, ndafise abakazana b'abasukuma, nuko ubu turi cyo kimwe. None mu mpamvu ngizo rero ndasaba abene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bahindure. Biranashoboka bafata abantu bakeyi baze kwiga politike iri muri Tanzania. Yingena abantu babana neza. Yingena abantu babana neza. Bingena abantu bafata ubutegetsi bakabuhana mu mahoro. Nuko atarukwirwa bararasana. Ngaha kuva duhunze ntuze Nyerere avuye ku butegetsi yahaye Mwinyi ravako aha Mukapa rava ku butegetsi aha Kikwete nyakubaho Kikwete nico gituma nakubwiye niwe yampaye n'ikindi cy'uburaya. None Kikwete yahaye uwundi ninde yakurikiye Kikwete? Marehemu Magufuli hayati. Nuko none no musi dufise muvyeyi umufasoni ni warongora ngaho guca Tanzania. Ngaharyi wacu urabona ko bagandagwe ndadayi, kandi aribo bavuze ati tugira amatora. None mu mpamvu ngizo kugira ngo abarundi batekame nibamenye ko igihugu cy'u Burundi ari icy'abarundi b'ubwoko bwose, batarinze kuvangura ubwoko
nguyu niwe akwiye gutwara. Imana ihezagiye umuhutu natware ku kiringo ciwe, ahejeje ari umucuzi asubira ku butegetsi, bagende barahindura nguko ngaha muri Tanzania babikoresha. None mwe ko mwagize Imana mukaba ngaha kandi mukaba mubishima, ejo canke igihe ni ejo murafise umugambi wo kuza gufasha bene banyu kubereka ingene novuga mwamaze kumenya kubana neza gusumba abo mwasize mu Burundi. Hamwe bo bishaka twebwe twoza kubafasha. Kiya gihugu ni cacu nubwo twarose uburaiya. Nici Imana yaduhaye. Bene wacu bari mu Burundi nibiyigisha. Bamenye yuko ndagisubiyemo. Bamenye yuko kiya gihugu yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umutwa, ni gihugu cacu twahawe n'Imana. Ego baravuga neza rero ko babanye n'abatanzania, abategetsi babakiriye neza, ababanyi babakira neza. Hariho rero umwe mu bategetsi begereye akarere babamwe, nagira nawe tuyage gato yatubwire ingene abona umubano w'abarundi baronse ubwene gihugu mu Tanzania hamwe n'abatanzania ubwabo ba muri kano gato. Reka naweza kujitambulisha, urashobora kuyidondora? Jewe ngoma mvuge mu Kiswahili. Mimi naitwa Richard Gerson, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Jewe nitwa Richard Gerson, nkaba ndongoye aka karere ko ngaha. Kwa hiyo uhusiano sasa wa wakimbizi hawa ambao walikuwa wakimbizi lakini sasa hivi wana uraia wa Tanzania, kati ya wenyeji na wao ukoje? Imigendanire hagati y'aba barundi baherutse kuronka ubwene gihugu bwa Tanzania hamwe n'abatanzania ubwabo wifashe gute? Kwa kweli uhusiano ni mzuri na ni mzuri sana. Kwanza kabisa historia ya uhusiano tangia mwanzo kabisa pale. Munovuga ingene abantu babanye kuva kera mfatiye muri kahise. Mwanzo kabisa kwamba baba yangu na babu zangu mwaka 72 waliwapokea vizuri sana, wakashirikiana kwa shughuli mbalimbali za kilimo. Ubwa mbere hoho abavyeyi banje hamwe n'abasokuru nibo bakiriye izi mpunzi mu myaka 72, hanyuma barabafasha mu vyerekeye ukurima. Walikuwa wanachukua mbegu za mihogo, bararonse imbuto z'imyumbati. Walikuwa wanafanya kazi za kukera vijana, wakiwa wakikera wakipata pesa wanafungua biashara. Abarundi baraza guca ingero bakaronka amahera yo kugira ngo bibesheho. Wakiendelea kufanya biashara, wakezao wanaendelea kulima mashambani nyumbani kwao, kwamba baba biashara, mwanamke analima nyumbani. Wakishaimbwa kwa pamoja wanaanza kusomesha watoto wao. Ico gihe abagabo barahiza bakadandaza utuntu duto hama abapfasoni nabo bakaguma barima mu mirima, bashira hamwe bagashobora kuronka amahera kugira ngo abana bashobore kwiga. Wameendelea na hali hiyo ya kusomesha watoto wao, wapata manufaa mazuri. Sasa hivi wanajihudumia kama Watanzania wapya, hawategemei serikali. Wanajihudumia wenyewe, wanasomesha watoto wao, wanajitibisha, wanajenga nyumba vizuri. Ubu rero barateye imbere, barabanira kwigisha abana babo, hanyuma baragira ibintu byose barabikora atangorana, batarinze gusaba imfashanyo iyo ariyo yose. Sasa mnayishije sasa kati uhusiano kati ya wananchi na Watanzania yikoje? Mubanye gute n'aba Batanzania bashasha b'Abarundi? Tubaeneza tuko vizuri kabisa, kwa sababu Mtanzania Mnyamwezi anaoa Mhutu na Mhutu anaoa Mnyamwezi. Tubanye neza, Abatanzania b'Abahutu ubu bararongora Abanyamwezi, Abanyamwezi nabo barongora Abahutu. Kwa hiyo maisha tunavyoishi hapa, mimi nazungumza hapa mwenyekiti wa serikali na ni Mnyamwezi, lakini ndio maana naongea niki tutakivuga afu nibukebuke ntangolane. Kwa hiyo turamenyerana neza kabisa ntangolane kwa kweli. Mu by'ukuri tubanye neza naje ndongoye ngaha ndi Umunyamwezi, ngiramuntu bisavuze ko nikirunda kivuka kandi mwavyumvise. Inyuma yo kuganira n'abarundi baba mu ikambi ya Uriyankuru bamaze kuronka ubwene gihugu, bavuga yuko babanye neza n'Abatanzania cyane Abanyamwezi, baravuga yuko kandi baheza bagashingiranira hagati yabo. Duhwanyiraho n'uwitwa Esperance yubakanye n'Umunyamwezi.
we byagenze gute ngo wubakane n'uwo n'umutanzaniya? ivyo yaraziye kuncagura ndemera ndababwira abavyeyi zempaye ndongorwa n'umutanzaniya bakize wamushimye nanzwe bagabo ndamushimye niho twaca turongorana rero tangu mwaka 2000 mu mwaka w'2000 mwezi wa 3 mu kwezi kwa 3 tarehe 5 tariki 5 wari wabuze abarundi abarundi ntabo ndabuze lakini sasa zendagomba bo tusenga hamwe n'abarundi mwasenga abarundi bo twasenga nabo bariho lakini batakucaguye wogira gute rero? Ni wewe bawe wa mbere canke hari abandi bantu usanga abanyamwezi bashingiranira mu barundi? Ni benshi. Kwanza bariho nabandi ntiwomenya kwanza ko abarundi womenga ko abanyamwezi. Kwa mfano nk'igirola ariho hese mu gitwirola bariho abarundi benshi cyane lakini ntiwomenya ko abarundi womenya ko abanyamwezi. Mu muryango waje gushakamwo mubanye gute? Tubanye neza nta ngorane ziriho. Mu muryango w'umugabo bakwakiriye gute? Yewe banyakiye neza cyane. Kwanza nk'abadata bukwe barankunda cyane bakabo sindo bavuga nabi. Yani bose barankunda kweri sindo bavuga nabi. Imigenderanire none hagati y'abatanzaniya n'impunzi yifashe gute muri rusangi uravye wewe aho baye nko ngaha mu batanzaniya wumva bavuga gute impunzi? Kuva habaronkeye uburaya ubu nta majambo mabi bavuga. Kera byari bimeze gute? Yani kera bahora bavugagize be abavu Burundi bo baba abajambazi, yani kwa rafu bafise umutima mubi urumva, lakini ubu hamna nta jambo ribi bavuga. Byo byose ntibyaguteye ubwoba uje kurongwa? Ntibyaguteye ubwoba uje kubakana n'Umutanzania? Yani mwanzoni kweli ndari fise ubwoba. Kwanza nkaja aho bavugiye abarundi bose bahaye bagenda Burundi, ze nkiyumvira ngize bagabo ndo icarino indoha ndarafunze, kwa hiyo ndo icarino ngize kaye ndofuma maybe iyo ndowa nyene ngende n'abavyeyi ndo icarino atabavyeyi bariho. None ayo makenga uyabwiye umugabo wawe yavuga iki? Nyene yavugagize yani kule turogenda kubatemberera kubera ikijya n'abavyeyi, halafu ubu nta bubaguzi buriho. Ugiye wewe ukirinze amacakubiri urinze ugenda ijuka ufisi passport uragenda mpakija tani atashida. Kwa hiyo wewe turohora tugenda tubaramutsa tugaruka. Ndabibuze ko ikiganiro ari imvo nimvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri radio Kisoro FM iri muri Uganda. Uretse abarundi ubu bafise ubwene gihugu bwa Tanzania ariko bakiba mu ikambi, nashimye no kuyaga namaze kuva mu ikambi ubu baba mu yindi mihingo nka George Bacu aba mu gisagara ca Tabora. Icambere no ku twaronse ukwidegemvya kuko ingorane zariho kare nta washobora kugenda mu gisagara atafise igitamburisho cyangwa uburenganzira, baca bamufata bakamufunga cyangwa bakamugirira nabi. Ariko ubu kuva turonkeye burya burenganzira bwo kuba bene gasi turonkeye bunyagihugu ubu turidegemvya. Ica kabiri urashobora kuganza urusi ukubaka inzu kuko ufise ivyangombwa byose nk'Umutanzania. Wice cyakana abana bacu barasoma neza nk'Abatanzania, kandi Abatanzania nabo nta bubi bafise n'abantu beza, turabanye kuko turasa n'ururimi tuvuga rumwe rw'igiswahili, kubwico nta ngorane nini ziriho. Ariko iyi ngorane twaronse nuko twatanguye ubuzima bushasha. Ubuzima bushasha guca mu kuri bwaratuzaniye ingorane nini ya gose, kugura ikibanza, kubaka inzu n'amafaranga menshi yatari hasi y'imiliyoni 100 zo muri iki gihugu. Uronkere sasa aho wubaka naho uba kugira ngo arafu bandanye gusomesha n'abana. Kwa hiyo izo nizo ngorane twahuriranye mu nzira ambazo zikitugoye nkuno musi.
igihe batwemerera ubunyagihugu bari batubariye yuko UN iroduhereza imfashanyo kugira ngo dushobore kwikwamura mu buzima bushasha, ariko kugeza n'ubu ntazo baduhaye kabisa. N'ubu rero icyo twosaba UN twibuke twebwe turi hanze ikambi twagiye gutanga ubuzima bushasha, iduha kantu ko ushobora kudufasha, kuko turacafise n'abana bakiriko barasoma. Amazina yacu iri nayo kugeza n'ubu, iramenya aho tuba, abari Tabo irabazi, abari mu bindi bisagara irabazi, bavuye Imishama, bavuye Buryankuru n'Igatumba irabazi iyo baba. Ubu rero umva mu gisagara n'abandi batanzania ntimukiri mu ikambi y'impunzi, imigenderanire yabo namwe imeze gute? Imigenderanire yacu n'abo tubanye ni myiza, kuko n'ubutware turabusangiye. Wowe uri umutware ubu? Nk'ubu je ndi umutware nganza batama bose baho mbaye, nije ndi umukuru wabo, tubanye neza, turarongozanya. Nka jewe ndafise abakwe babiri, umwe n'umusukuma uwundi n'umucaga, kubwico turabanye neza. Naje umuhungu wo wanje afise umuhaya. Ariko urabona yuko na benshi baronse ubwene gihugu, hariho abakiba mu ikambi kandi byitwa ko abatanzania. Ibyo byo mubibona gute? Mu by'ukuri abakiri mu ikambi sinovuga yuko bafise umwidegemvyo, kuko amategeko y'ikambi yaracabafashe, bameze kujya kw'impunzi. Hariho itegeko ngenderwa ko ryitwa intamba ya 9 itarabavako, iracababoshe. Kuko iryo tegeko rivuga iki? Iryo tegeko rivuga yuko ataburenganzira ufise bwo gukora icyo ugomba kuvyerekeye nk'ubutaka canke vyerekeye nko kubaka canke kuganza urusi, haguzwe na UN kuva kera. Kwa hiyo haracagazwa na UN, kwa hiyo nta burenganzira bafise nka twebwe. Nta naho bodushika ko twebwe turafise uburenganzira bunini gose. Ariko nta nabo babujije kuva mu ikambi? Nta muntu numwe babujije kuva mu ikambi, n'ubu baracabahimiza kugira ngo bagende hanze baze gucangamana n'abandi. Ikibazo kiri he ko batavayo? Ikibazo n'ubukene. Abavuyeyo n'abantu bari bagerageje bagafashwa n'abandi bakubaka inzu bakagura ikibanza, icyababujije kuvayo n'ubukene gusa, kuko nta mahera boshobora kuronka. Uburusi kurugura nko mu gisagara ikibanza gitoya c'imetero 15 kuri 30 kigugwa imiliyoni za Tanzania 10. Biragumye, ubuzima bafise buragumye gose, ntabyo boshobora kugira ngo baveyo. Icyababujije kuvayo no kubera amafaranga. Bagitanga ubwende igihugu leta ya Tanzania yavuze yuko izoca ibatwara handi bagacangana n'abandi batanzania. Uwo mugambi wahereye? Ico kibazo bibonekana yuko baciye bakireka, uwiyumvise avyumvisemwo agende. Ntawo barajimishije, lakini barananiwe kuva kubera ubushobozi. Ariko urumva ko baronse ubwene igihugu bisigura yuko ari abatanzania, ariko n'abatanzania badafise novuga aho baba. Leta yateza ko baronderera aho baba iyo nyene. Leta ya Tanzania igihe twari kwandikisha ivyo kuronka ubunyagihugu, kira muntu baramubajije iyaroja kuba. Kubwico twari twiteze yuko baduha ibibanza baze kutwereka aho turoza kuba, ariko ntibavuze ko baroduha ibibanza, bavuze umuntu wese atore igisagara rogenda kubamo. Kwa mfano nka je natoye kugenda ibukoba, lakini kubera amafaranga hayo yaburiye naciye kuba. Kubwico twini kubera amafaranga hayo yaburiye naciye nza ingahe Tabora. Nukuvuga yuko uwatora hazoja no kuja mu mugabo wewe nyene ukibako ukimenya. Wewe niwe wibako, ariko bari bavuze yuko baroduhereza amafaranga, bayise mu Giswahili fedha ya kujikimu. Yana mahera y'imfashanyo yo kugira ngo winjire mu buzima bushasha. Ayo n'ubu ntaraboneka, n'ayo matongo ntaraboneka. Ayo matongo ntayabonetse, warantayo twiteze. N'amahera ntiyabonekanye. Nditumenya ko UN yoba yarayatanze. Yaweze kana UN ntayo yatanze. Iyo ikayatanga leta y'iki gihugu ni leta nziza iba yaraduhaye ayo mahera. Harariko n'abavuga ko iceyi cyo kuba impunzi kitarabavako naho baronse ubwene gihugu. Uyu twavuganye ntiyashatse ko izina ryiwe canke ijwi bimenyekana. Ikintu kitugoye nuko tubayeho nk'abinyegeje. Ikibazo c'impunzi ntabwo kizokwigera kituvako, kandi ingorane dufise nta mafaranga dufise,
nta bikorwa byo kungura ubumenyi dukora, n'abana bacu ntibashobora kwiga ngo batere imbere cyane, kuko ibyo kwiga byose bisaba amafaranga. Kandi n'uwize akagera ku rwego aho ashobora kuba nk'umushinga amateka cyangwa indongozi, ni ngombwa bamubaze iyo aturuka, bamubaze amamuko yiwe. Ico kibazo aho ugiye hose nk'umurundi kiragukurikirana, naho wowe uri hanze y'ikambi. Nizo ngorane dufise. Uravuze nk'ikibazo cerekeye nko kuja mu yandi mabanga, uvuga yuko baca kurondera uwo muntu iyo ava yava, n'ikintu novuga kibangamiye mwebwe n'igihe n'ubu mwamaze kuronka ubwene gihugu. Kiratubangamiye kuko kubisanzwe iyo umuntu amerewe neza, ni ngombwa ko ikintu cyose ukora ugikora wisanzuye. Hanyuma nka twebwe canke abana bacu bakaronka ivyo bakora mu bwisanzure ahariho hose mu gihugu, ariko ico kintu ntaco dufise. None n'ubu mwaronse ubwene gihugu birabagora kugira babemere nk'abatanzaniya? Yego biratugora, kuko n'abafise ubwene gihugu iyo bagerageje bakiga bakaronka uburyo bwo gukora imirimo ikomeye, mu by'ukuri harimo kunebagurwa. Iyo babiketse baca babona yuko badashoboye gufata imirimo ikomeye canke kuja kwiga kure. Ahubwo rero turonse abantu badufasha abana bacu bakiga, natwe twotera imbere. Mbega iyo bigeze ugasanga nk'umuhungu wacu mukobwa washatse gushingiranira no mu Tanzania, hageze yuko amubwira yava bigenda gute, ntibigorana? Nka jewe nta ngorane. Iyo abahungu banje barongoye baca bababwira bati twebwe tuvitanga, ati twebwe aho niho iwacu, abo nibo bavyeyi bacu. N'abigeme bacu babwira abahungu babatwaye bati twebwe aho duturuka nitanga. Naciye nihindura nigira umusukuma. Kuri ico nta ngorane dufise. Ingorane nizirya navuze ubwa mbere. Nk'abari mu ikambi rero nabo bica bigenda gute nk'iyo umuhungu cyangwa umukobwa ashimwe n'uwundi muntu nkeka yarize akinyuranganya, mugabo ugasanga mu nyuma bibaye ngombwa ko yubakana n'uwo muntu ari mu ikambi, bigorana gute? Ingorane abakiba mu ikambi bafise iyo barongowe canke barongowe mu bwoko bw'abatanzaniya, bamaze kumenya ko amamuko yawe ari mu ikambi, baca bagusuzugura. None n'abakobwa bacu iyo basohotse bakaja kwiga kure, usanga bagize ibanga amamuko yabo, gushika naho babesha ko abavyeyi babo bitavye Imana, ko basigaye ari imfuvyi. None ivyo n'ubu birabandanya kandi mufise ubwene gihugu? Bimwe muri ivyo bintu biracabandanya, abandi ntavyo bitayeho kubera ubuntu bafise mu mitima yabo. Mu kurangiza, ikintu ushima gushika ubu cane cane uti naho ivyo bihari, ikico nshima cane kubera ubwene gihugu niki? Ico nshima cane nuko mfise umutekano. Aho nja hose nta muntu ambaza ngo uva hehe uja hehe, kuko mfise akaranga muntu k'abatanzaniya. Jewe ndagenda hariho hose nta muntu ambaza, kandi n'abana banje nta muntu ababaza. Kimwe mu kintu umuntu yanose ubwene gihugu bw'igihugu aba bamubwira ko aronse gikomeye, n'icuka bafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Ngaha mubona ariko bimeze? Nibyo, urashobora kwitoza, urashobora no gutora, nta ngorane. Mugabo ni ugukoresha ubwenge bwinshi cane, kuko kirya kibazo c'impunzi ntikivamwo. Barakurikirana cane amamuko yawe. Ikiganiro c'imvano c'umunsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha mwari kumwe na Siriyake Muhabonayo.